Mw'iyi minsi abarundikazi bariko baragwa muri Arabia Saudite ni benshi. Hariho ababurirwa irengero, ababo ntibamenye iyo bari, bagenda ku bigo bakabafata nabi. Uyu mugira mwumve ngaha ni umugabo w'umukenyezi bita Niyukuri Christine. Yasafiriye muri Arabiya none yamubuze iyo ari, yaburiwe irengero. Agiye ku kigo camusafirishije kimurabira rirari. Hano rero ngomba ndabasangiza ubutumwa bwiwe, mugabo ikintangaza ni kubera iki mugenda kuri birya bigo bakabarabira rirari mugaca mutaha, muzokwama mugendaho mutaha, kubera iki mutaryama harya nyene? Reka tumwumvirize. Mwaramutse neza rero Daniel Mugisha, ni Impore. Hama jewe nashaka gutabariza umudamu wanje yitwa Niyukuri Christine, yari yasafiriye ari mw'ivyo bihugu vy'Abarabu muri Arabia Saudite. Yego, uwo mudamu yitwa Niyukuri Christine, yasafiriye itariki 4 z'ukwa gatanu mu 2025. Asafirishijwe n'ikigo kiri ngaha ino mu Nyabugete, citwa El Nemblas Manpower. Nyakigo citwa El Nemblas Manpower. Yego, rero ikingene vyagenze, uyu mupfasoni duherukana kuvugana itariki zitatu z'uku kwa gatanu muri 2025. Ingene vyagenze, twaravuganye, nta telefone asanzwe afise, baramwankiye ko atunga telefone. Yarafise umubose w'umumama. Amwankiye gutunga telefone, niho itariki zitatu twavugana, kuko twavugana rimwe mu ndwi. Twari twavuganye na nyinabuja yuko tuvugana ari kuwa gatandatu. Mugabo bidashitse kuwa gatandatu, hari igihe yamwima telefone ugasanga tuvuganye ari nko kuwa mbere. Yego, gutyo rero damu turiko turavugana yavuga bashashavuye, arira ngo baramufata nabi, ibintu vyo kutarya, hariho n'igihe bacishamwo n'igihe bamukubita. Yego, uyo mwanya akibimbwira yabimbwiye nk'iminota nk'itanu bace bamwaka telefone. Bamwatse telefone niho nagiye mbona itariki 4 z'uku kwa gatanu muri 2025, nyamukoresha wiwe nyamuyinabuja ambwira yuko ngo ntakiri mu rugo. Rero kuva ico gihe n'ubu sindaronka inyishu y'ikingene ivyo bintu bimeze, ikingene bipanze. Jewe naragerageje ndaja kuri ofisi yamurungitseho ngaha mu Nyabugete. Ndiko ndagerageza kuyijako, hariho umusekreteri nasanzeho yitwa Aisha, ngo reka turaguha ngo raporo ngo iva hariya. Ndamuha inomero za inabuja wiwe kugira ngo amurondere, ngo barya ntitubarondera, ngo turondera ngo abo kuri ofisi nibo baduha raporo. Nguma njayo hoho, nsubiyeyo hoho wewe aguma yitoresha ibintu mu ntuzeye, kuko yari amaze kumenyera ko nguma arico kibazo mfise. Ndajayo ndabona uwundi mumama bikorana muri sekretariya bikorana, ndamubwira ikibazo mfise. Namubwiye ikibazo mfise, je ndamubwira ati umudamu haraheze iminsi umukoresha wiwe ambwiye yuko atari mu rugo, rero nabuze ico mfata n'ico ndeka, nta ni telefone asanzwe afise. Ambwira ngo abagore ngo banyu ngo hari ikingene bababesha ngo badashaka ngo gukora. Toya, nta kudashaka gukora, ati yakora, nta ni telefone asanzwe afise. Rero nashigomba murabe ikingene mwokimfashamwo. Avuga ati aho onye ko bimeze uko, ati nta kintu na kimwe umuntu togufasha, ngo reka turindire, ngo kuko ngo hariho n'abazimira ngo bagahera n'amezi ngo 5, ukaza wumva bariko bararondera. Ndaja ngaho nguma nyene ndindiriye yuko azondondera, ndabura. Niho nabwira ikibazo umuntu ari muri Zambia. Ndamubwira ikibazo umuntu ari muri Zambia, niwe yaciye yampa zino nimero. Yambwiye ati ja kuri YouTube wandike Daniel Mugisha, urabona ikingene atabariza abandi.
tuceko urabe yuko woraba ikingene vyoshoboka. Niho nabona ko inomero z'umu ambasade mbonye ko inomero z'umu ambasade turahigana ndamurondera hamwe ambwira ko ari okipe, ambwira ngo andika, ngo ambwira ndamubwira, arambwira ko nokwandika audio, ndazandika ntiyansubije, guma ndamuhiga ambwira ngo ndi okipe ngo uzonterefone ejo ngo izi saha, ndamurondera yanka kwitaba, ndamurondera yanka kwitaba. Ego rero basha ntako ntageze kugira ndabe ko norondeza ikingene yonaboneka. Namwe niba mubonamwo hari ico mwomfashamwo, mwomfasha mukandondeza. Maze kuja kuri YouTube narumvise ibisabwa uba ukenera hanini kugira ngo umuntu ashobore kuba yoboneka, nk'umuntu we aba asanzwe adafise na telefone biragoye ingene umuntu anamurondera. Nacagoma nce ndakurungikira fotokopi ya pasiporo yiwe. Ego mwoba mukoze cane hamwe mwokingiramwo mukambariza nkumva ikingene umuco ko yoba ariho nubwo yoba atakiriho. Urabona ko mw'iyi minsi hiyo onye hasigaye habaye nabi. Mwoba mukoze cane. Mwavyumvise, yaramubuze, ntazi ko ariho, ntazi ko atariho. Mu vyo mwumvise namwe, agiye kuri ofisi yamurungitseyo imurabira rirari. Munyumvire namwe rero, hariho abandi bantu bariko barapfa mw'iyi minsi, bamwe tukaza turabatora, abandi ntitubatore. Impfu nyene zibabaje ndaza kubasangiza mu kanya n'uwundi muntu uherutse gupfa nawe nyene vyagizwe ibanga, mugabo amakuru maze kuyagerako, abantu bariko barapfa ntibimenyekane. Niyo kuri Christine yoba ari muzima, wowe ofisi wamurungitseyo ko umugabo wiwe yama ngaho buri munsi, kubera iki mutamubwira ngo umugore wawe ariho canke ntawe uhari? Ariko mwe umuntu mumwita iki koko? Umuntu uwo mugore wowe nyene iyo ofisi, uwo mugore wawe umwita iki? Ntameze nk'uwo mugore warungitse hariya, canke niko atari umugore wawe? Uwo mugore wawe ufise mu nzu, muryamana mu nzu, wewe mu gitanda, ubu wewe yogenda ntagaruke, we ntiwobabara? Ntakabonge wogira? Kuki ufata niyo kuri Christine umugore wundi muntu ukamunungika muri Arabia, umugabo we yaza ngaho kuri ofisi ugaca umugwiza n'ubusa ukamenganisha ni yarara warungitse hariya watayeyo? Niko atari umugore wawe? Erega n'umugore nawe nk'uwo wawe, ni nyina w'abana nk'abo bana bawe. Ibaza abana biwe ukuntu biyumvira. Azira ubukene vrema, umufate nk'umwanda, agende ntibanabaze. Kubita ubwero mwibuke ubwenge, mwumvike ko aha muri hari abandi. Aba bantu mutariko muratabariza, hari igihe muri kazoza mwozobakeneye, umwana wawe yozomukeneye. Hari igihe umwana wawe yozokijijwe n'uwo nyene uriko uratsinda muri Arabia, ukazosanga umwana wawe aguye ahantu atari kugwa kubera yuko uwo muntu wamwiciye muri Arabia. Ibi ndiko ndabivuga kugira ngo nindoto, mugabo burya ibintu Imana ikora ni igitangaza, ni sirikwe ndende. Twese twasimvye impfu mu buzima twabayeho, mugabo ubu turamaze kugira ahantu tuvuga ati byibuze hoba hariho umuntu byibuze umwe yabayeho ku bwacu. Urumva iyo umuntu apfuye harya ntacyo ubukijije, ahubwo ubugize nabi. Ze murabakiza bibereho, kuko bariko baravyara abana. Hari igihe abana babo bazokiza abana banyu, canke bakazokiza mwebwe. Ntimubasuzugure ibintu barabona abana batoya, oya nukuri. Iyi si ni gutya irazunguruka. Bo reka rero uyu mugabo we yavuye ku murongo, mugabo nashaka kumuhamagara, mugabo nabonye yavuye ku murongo. Ariko reka tusabe byibuze ababishoboye, abaziniye ukuri, abamenye amakuru babanze muyaturonse, hanyuma twebwe tubandanye ibyo dukora, mugabo twabanje kuronka message na zikeya byibuze zivuga ko uyu muntu we mwasafiranye ingo inbox, twarasafiranye, ndamwiruka kumuvugisha igihe iki. Biraza kudufasha. Mbe mwompa nimero za ofisi yo muri Arabia, aho yashikiye. Ibi byose uwo basafiranye ayifise iyo nimero ayimpe, biraza kumfasha ko nikorera operation yanje. Murakoze.